Amakuru tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa gisirikare Armée Nationale Congolaise w'umutwe wa politiki w'inyeshyamba za M23 uravuga ko nta ruhare wagize mu icwa ry'abarinzi babiri ba pariki ya Virunga nk'uko bivugwa na leta ya Kongo. Bikubiye mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'igisirikare cya M23 Major Wilingoma, abaturage bakomeje guhunga akarere ka Bunagana bakajya handi mu gihugu cyangwa se abandi bakajya muri Uganda. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi. Mwiriwe neza bwana Venuste. None iyo mirwano yatangiye ku cyumweru nijoro, amakuru mufite aravuga ko igeze he? Amakuru dufite aturuka muri Kongo avuga ko iyo mirwano ikomeje, yatangiye ku cyumweru nijoro ndetse yegera hafi na parike ya Virunga, aho bamwe mu basirikare barinda parike bishwe, abasirikare babiri. Bakaba rero leta ya Kongo ivuga ko yishwe n'abo barwanyi ikeka ko ari M23. Ubu ko twumva ko abo barwanyi bigarurije uburere butandukanye hagati ya Rucuro n'umujyi wa Goma. Ubu ngo bakaba bari mu myanya nka Mwaro, harimo nk'ibirometero nka 40 kugera mu mujyi mukuru w'Igoma. Abaturage biravugwa ko bakomeje guhunga akarere ka Bunagana, bamwe bakajya mu gihugu rwagati ndetse n'abandi bagahungira muri Uganda. Ayo makuru mwayemeza? Nibyo koko, ibyo tutakwemeza hari ni muri Kongo kuko ntabwo ariyo turi, ariko amakuru twumva nuko muri Kongo harimo abari guhungira imbere mu gihugu. Ariko ku ruhande rwa Uganda nabyemeza ko amajana y'abakongomani bakomeje guhunga utwo turere kuko turi hafi na Uganda, bakiye ku mupaka w'Ibunagana binjira muri Gisoro. Bamwe akaba arimo bakwakirirwa ahasanzwe hagirwa impunzi muri Uganda hitwa Nyakabande. Ubu hakaba habarirwa amajana y'impunzi amaze kuhagera, kandi abandi bakaba bakiri mu mujyi bake bagiye mu mujyi w'Ibunagana uri aho ngaho nyine ku mupaka, kuko uwo mujyi wa Bunagana ufatanye n'uwa Bunagana ya Kongo, hose yitwa Bunagana. Nk'uko wabivugaga mu kanya, umutwe wa gisirikare Armée Nationale Congolaise w'umutwe wa politiki w'inyeshyamba za M23 uravuga ko nta ruhare wagize mu igitwa ry'abarinzi ba parike ya Virunga. Iyo Armée Nationale Congolaise na M23 batandukaniye he? Twarusanzwe tuzi ko ari we mutwe twonyine ura muri ako karere urwanya ubutegetsi bwa Kongo, kandi akaba ubwo 2013 ubwo baneshejwe kuri ubwo butaka bagahungira muri Uganda. Ariko ukurikije umuvugizi w'uwo mutwe Wilingoma ngo baratashi ubu ngubu bose bari muri Kongo, kandi bategereje ko ya Kongo yashyira mu bikorwa amasezerano bagiranye. Ariko avuga ko ubu ngubu bafite umutwe w'igisirikare uyobowe na General Sultan Makenga, kandi na Petra Bisimwa uyobowe wa politike wa M23. No kuvuga ko igishasha muri ibyo bamaze gutandukanya igisirikare na politike. None iyo bavuga ko bavuye muri Uganda basubiye muri Kongo, bahavuye ryari, bari hehe muri Kongo? Bavuga ko bavuye muri Uganda hashize imyaka hafi 4 bavuye muri Uganda. Nibutse ko bamwe muri abo barwanyi ba M23 bamaze guhungira muri Uganda, bashyizwe mu kigo cya gisirikare cyo muri Uganda, aho bakumuwe mu bihe bari mu biganiro, kugeza igihe bamwe batangiye gutaha, ndetse mbere yuko bamwe bataha bamwe bagiye bitanga amaboko y'igisirikare cya Kongo. Rero barimo kuvuga ko ubu bafite ibirindiro byabo hafi na Rucuro, bo niho bari bicaye imbere mu gihugu, batarimo kurwana, bo bategereje ko Perezida Tshisekedi yazashira mu bikorwa amasezerano y'i Nairobi bo basinye na butegetsi bwa Kabila. Ubu ko bo badafite impamvu yo kurwana, kandi bazitwara amasezerano bategereje kwashirwa mu bikorwa. Akaba rero bahakana ibyo kuvuga ngo bari mu ntambara, barimo kurwana, ngo bisha bagarde paka, ngibyo nibyo leta abantu bavuga, ariko bo ntabwo ari bo. None ko leta ya Uganda yari yarabakiriye ikabashyira mu nkambi nk'uko wabivugaga, bajya kugenda bigeze bayisezeraho, ubutegetsi bwa Uganda bwaba buzi ko nta musirikare n'umwe wa M23 uri ku butaka bwa Uganda? Icyo tuzi cyo nuko hari abasirikare benshi ba M23 bo Uganda gisezerera bakiye ku kibuga cy'indege Entebbe bagataha bakaja muri Kongo, abandi bakakirirwa ku mipaka. Ariko hari n'abandi bari barahawe ubuhungiro mu makamba atandukanye muri
Uganda abo ntabwo tuzi neza niba baratashe cyangwa n'abakiri mu gihugu. Ariko leta ya Uganda yanaje gutangaza ko umuyobozi wa M23 wa gisirikare General Sultan Makenga yaje kuva muri Uganda atamenyesheje ubutegetsi bwa Uganda, agasubira muri Kongo akagenda n'abasirikare be. Bivuze ko uwo mugabo yagiye Makenga yagiye n'abasirikare be n'abarwanyi be, ariko ngo bagenda batabwiye ubutegetsi bwa Uganda. Ubwo rero niba haba hari abasigaye bihishe imbere mu gihugu ntabwo leta ya Uganda ibisobanura, ariko leta ya Uganda icyo ivuga nuko M23 yose yatashe. Iyo mirwano yubuye muri ako karere k'uburasirazuba bw'amajyaruguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Uganda yari ifite gahunda yo kubaka imihanda, izo gahunda ubwo ntabwo zizahungabana? Nibyo ko karashize n'ibindi byumweru birabaye ikindi gitero gikomeye cyane aho muri za Runyoni na Cyanzu, aho ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bahunze icyarimwe bagahungira muri Uganda. Ariko leta ya Uganda yivuga ko nubwo haba ari iyo mirwano iyo isiko yo na leta ngenzi yayo ya Kongo ya Perezida Tshisekedi kubemeranyije ku byo kubaka imihanda muri Kongo, kandi ko bizakomeza ari nta kibuza ko bizera ko leta ya Kongo izakemura icyo kibazo cy'umutekano muke muri iyo nzira kugira ngo batangire ibyo bikorwa. Nakwibutsa ko ku ruhande rwa Uganda aho biteguye ndetse batangiye no kubaka bimwe mu bigo byabo ku ruhande rwa Uganda ibunagana bazakoresha bashyiramo ibikoresho byo gutangira gukora umuhanda ku ruhande rwa Kongo. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Murakoze cyane Bwana Venuste Nshimiyimana, namwe ndabashimiye. Mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Lusenda barasaba gusubizwa mu Burundi cyangwa se bakimurirwa ahandi. Barabiterwa n'umutekano muke uterwa n'abantu bitwaje intwaro. Ni inkuru ya Vedaste Ngabo. Nyuma y'aho mu cyumweru gishize abantu bitwaje imbunda bataramenyekana binjiriye mu nkambi ya Lusenda inshuro nyinshi, bakica umugabo umwe, bagafata ku ngufu umugore we, ndetse bakanyaga inka z'impunzi zirenga 50. Zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi zari zisanzwe ziba muri site ya Gatunguru ya 2 n'iya 3 zavuye mu mazu yazo zihungira kuri biro ya Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'igipolisi, zivuga yuko kubera umutekano muke zifite zifuza guhunguka mu Burundi. Badutera mw'ijoro aho turyamye bakadusahura ibyo dufite mu matwi. Ugiye gusoma aho yarimye afatirwayo, umupfasoni afatirwayo agakora ibyamfurambi, natwe turatwakoma induru kandi nta nikidushikako. Turiruka n'abaraza kuturasa, tumva ngo hari abajeje umutekano, nta numwe adushikako. Niwe twashaka mudusabire batwugururira amayira dutahe, naho ibona bidashoboka batunguze badukure ngaha mu gikoro. Mwikambi ya Lusenda abagore badufata ku nguvu, abana ntitukibona aho tubajyamika, turara mu ibarabara baratwirukako n'amasoro. Rero kumvo nk'iyo mu nkambi ya Lusenda icyo twifuza dushaka batunguze badukure ngaha, kuko nta mutekano ukwiye dufise. Nta kindi twifuza mu nkambi ya Lusenda, dushaka baduhungure badutware iwacu. Gusa nubwo hari impunzi zo muri iyi nkambi ya Lusenda hari zifuza kuba zasubira mu gihugu cy'u Burundi kubera umutekano muke, hari izindi zifuza ubuhungira ahandi kuko zitizeye umutekano wazo mu Burundi. Twabuze imbwa n'ingebwe, twabuze pfo na ruguru, kuvuga byo guhunguka ntaho tufite. Abahunguka ngira ngo abofata ingingo yo guhunguka ni bajya abantu bari bariyandikishije, ariko abandi nabo mu kuja kurondera ubundi buhungiro mu bindi bihugu iri mu mutekano. Sengimana Zakariya avuga yuko imishinga yabo y'ubuhinzi n'ubworozi yahombye kubera uyu mutekano muke uri muri iyi nkambi ya Lusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga 30,000. Tumaze gukotesha imirima turarima, ariko ubu tukiyimbura ku mpamvu yuko abadamu bashaje kugira ngo bagende kurondera ibyo baba bararimye, bakabafatirayo bakabakubagura, amaze kubashura jishuza, bigaca bituma yuko imitima yakiguma iri hejuru. Uyu mwanya nino saha bagezeho ku tuntu tuba twararondeye twerekeye amatungo, waguze inkoko, waguze ihene, kandi wiguriye ngo akomwunguruza ku buryo abona ko hano hantu hari heza kugira ngo uzaronda ko ronka 200-500. Ibyo bintu byamaze ko ari bidazokwe twobitunga cyangwa twobirondera. Ubuyobozi bwa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi mu Lusenda buvuga yuko agahenge k'amahoro kagarutse, kandi ko hari zimwe mu mpunzi ziri gusubiraho zari zisanzwe ziba muri site ya Gatunguru ya 2 n'iya 3. Umuyobozi wa Groupement y'Abarara Noro ari nayo inkambi ya Lusenda iherereyemo, Bwana Wilonja Juma,
yabwiye ijwi rya Amerika ko hari ingamba zafashwe n'inzego zishinzwe umutekano zo kurindira impunzi umutekano muke watangiye kugaragara muri iyi nkambi kuva tariki ya 15 y'ukwezi kwa 10 k'umwaka wa 2021 ubwo abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri iyi nkambi bakanyaga inka z'impunzi. Nyuma y'iminsi mike kandi baragaruka bica impunzi imwe, bafata ku ngufu umugore umwe ndetse batwara inka zirenga 20 n'amahene. Vegas Ngabo ku bw'Radiyo Ijwi rya Amerika Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Mukomeje kumva Radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi imurika ry'ibikorwa by'urubyiruko rwihangira imirimo ryatangiye ejo rirakomeje kuri wa gatatu. Imirimo yatangijwe n'uhagarariye Minisitiri w'Ubucuruzi, Ubwikorezi, Inganda n'Ubukerarugendo. Uyu munsi wahariwe ba rwiyemezamirimo, biteganyijwe ko iryo murika rizasozwa kuri wa gatandatu Nairobi. Eloge Wirikaneza. Irihanisha gurisha ryatunganijwe n'ubushikiranganji bujejwe ubuhinga bwa none hamwe n'igisata ca ONU kijejwe iterambere PNUD. Ubuserukira PNUD mu Burundi Nicole Kwasi yavuze ko mu turama wo kurwanya ubushomeri n'ubukene ari gushinga amashirahamwe y'abanyagihugu mato mato akora ivyabo mu kibano bakenera. Yamenyesheje ko gukangurira urwaruka kwishiriraho imirimo aho kwama biteza abahutuzi ari ikintu cyo guteza imbere kikanashigikirwa. Dans des pays en développement et enclavés comme le Burundi, mu bihugu bikenye bitagira n'umuhora kwibahari nk'u Burundi, aho ubutunzi bugizwe hanini n'uburimye n'imirimo idatanga ikori, ikoranabuhanga no gutora ibintu bishasha bibwirizwa ku mushinge wo kuzamura ubutunzi. Abakiri bato benshi bari mu mirimo idasora kugira ngo bongereze amahirwe yo kuronka akazi banakomeza kwiteza imbere no kwishiriraho imirimo. Niko Nicole Kwasi yavuze. Bamwe muri urwo rwaruka batahuye kwironderera akazi harimo abashinze ishirahamwe RIPA. Ruth Nibitanga rivugira atubwira zimwe mu ngorane bahura kuva biyumviriye gufasha abacuruzi b'abarundi kugira ngo boroherwe kurihwa nabo bakorana hanze y'igihugu hifashishijwe ikarata za banki. Ivyama vyagoranye rwose mu gihugu. Ahamagarira leta gushira imitahe n'inguvu mu gisata c'ubuhinga bwa none. Mu Burundi ibintu by'ubuhinga ngurukana bumenyi technology ntibiteye imbere cyane. Benshi usanga badafite ubumenyi bukwiye kugira bakoreshe ubwo buhinga. Nizo ngorane dukunda guhura nazo. Izo rero nazo dufata iwacu muri sosiyete yacu bafite abahinga babizi akaba aribo baca bafasha gukoresha abo bantu. Leta yari ikwiye gushyira imitahe cyane kwigisha urwaruka cyane cyane abana bakiri bato ibijyanye na tekinoloji, kubera tugeze mu kinjana cya tekinoloji, amateyise ari ikintu gikomeye cyane. Uyu musore nawe ari mwishirahamwe ry'abize gukora utugenegene, ariko biyumviriye kuja hamwe kugira batore imicafu hejuru y'ukingira ibidukikije banaronke mukibatunga bayihinguye muri sharizo. Ariko nabo nyene intambamyi ntizibuze. Thibaut Joel Ndabaneze. Imicafu ntidufise uburyo bwo kuyegeranya, ntidufise naho dukorera hiyaguye twobikorera. Iyindi ntambamyi nta bintu twokwita mu mashini kugira dushobore guhingura ibintu byinshi dufise. Ibintu byose tubikoresha amaboko, turacakoresha ubwenge bwacu n'amaboko. Umugambi wacu uzozana uturusho, tuzokreya akazi mu bajene. Amaplastike tuzoyakorekta, burya amaplastike tutayatoye agenda kwisuka mu Tanganyika, bikaza kutugaruka ko twese twagwara ingwara, ko ajya amazi niyo twoga niyo tunywa ugasanga biragize. Hama tuzoshobora guforma tugishe abandi bajene tama abana bo mwibarabara. Hamwe n'uwo mugambi turiteguriye guhamagarira ingenzi kuza mu gihugu cacu. Fotendi Kumana twashyiramwe Parseme akaba n'umuhinga mu by'ubutunzi asaba leta gushiraho politike yo gutanga akazi kugira ngo irandurane n'imizi ubushomeri mu rwaruka ruhejeje amashure. Anerekana bimwe mu byorangurwa kugira abakiri bato batize nabo nyene babona amahirwe yo kuronka akazi. Uku niko bisobanura. Hariho ibikorwa byinshi mu Burundi dukeneye kandi isakamaro. Uravye amabarabara akeneye gukorwa, uravye imyonga yogazugwa, uravye ibiti vyotegwa, uravye imikobi ikwiye gucibwa, uravye hajya hano dusuka amadeshari dusanga honone kajya hasategeza gukorwa, uravye izi nzuzi ziko ziraseka ibiraro zigenda bibomoke. Urumva ivyo rero nivyo bita ibikorwa bifitiye akamaro igihugu. Ivyo rwose uburyo ugiye kubikora uri kukiza igihugu kandi bisho bitanga akazi ku bantu benshi. Babandi rero barimye iminsi nk'amezi 3 kiragije barindiriye baca batonda n'ibipawa no hahari bakaronka ivyo 3 bakaronka ivyo 5 bakisura.
irihanishagurisha rizorangira ku mugoroba wo kwa gatanu w'indwi ni rya mbere rimeze gutya ritunganijwe mu Burundi rizosozerwa na Perezida Evariste Ndayishimiye akunze kwiyita umukunzi w'abajene azotanga ubushimwe ku bakiri bato bakoze imigambi yo kwishakira akazi myiza kurusha abandi. Ibiharuro bitangwa n'amashirahamwe y'urwaruka vyerekana ko ibice 55 n'uduce 2% vy'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 35 n'uduce 4%. Ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato aribo benshi afite imyaka iri munsi ya 25 ni bice 35% nayo bari munsi ya 35 ni 75%.